Oh, baby, just relax. Nari kumwe now I fell in love. Yeah. Fatuku oboko betku bakubwami bw'urukundo. One love, be my wife. Thank you to make me laugh. Nyuma ya Say Yes azokurikira indirimbo yani hazokurikira indirimbo nibajije kuri response nahawe apana feedback ya inyishu azoma wona yandikiye nzosha nandika indirimbo novuga niyo ndirimbo iri kira yasumbije izindi ku trendinga yani kubera nyene sinzi byari ariko tu niko karirimbo mfise novuga ko noshira imbere y'izindi ngerageje kuraba ku mpande zose ku mpande za YouTube cyangwa ku radio kinike ma feedback comment niyo ndirimbo iri kuri class izimbere y'izindi bimeze gute bro umuntu ayirungikiye Miss Livia ubutumwa bwaramushikiriye arashira ko na comment yarishuye kuri YouTube yarishuye gusa bivanye ngira nuko yabonye cover y'indirimbo yayo yambaje ngo impamvu nakoreje picture yiwe ntari musavye. Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is me, Joe Talent TV. We come back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira our hitmaker kuri mikro ya me, Joe Talent TV. Right now ndi kumwe n'umuntu umusaza, reka ndamwita umusaza kuko amaze imisi akora ibikoringa, amaze imisi ariko arakora ama hit song. Brother, vipi sasa bro? Safi. Fresh man. Fresh. Ko wifunga sana bro. Birati ndi Mr. Mahit. Bro. Say yes, bro. Baby, say yes. Yes. Sikia kwanza, sikia sauti bro. Subira mo bro. Joro yari ritoy. Bro, reka kutubanira. Bakunzi ba Major Talent TV na kutubanira bro. Twende na freestyle brother, Jajwi nyende, jajwi yarindi bro. Please don't let me down. Open your eyes. Here little mama. Akungwaza umutima tumumbesha kondu wawe inzozi z'ibimpamo nabona dukina nabona unsekera nukuri twari neza mw'ijuru ritoya mbaye nkubasa would you marry me utarishura niho naza kumenya ko zari inzozi. Mr. The Bene from Burundi. No masana. Sasa brother vipi sasa bro? Jemeze fresh. Kubisijwe giza man. Asante. Mwami wawe kagenda kwita umwami waba. Ririmba nawe twumve. Cameraman ntutwenge man. Bro, asante sana kweli. Umeze neza fresh bro. Ni sawa ukebuke. Twahirukana kera twahirukana mu mwaka uheze ariko Rena Imana irabikoze turongeye guhura abamwitwa Epidey winner n'umusore novuga yuko afite talent idasanzwe ndibaza wamwumvise afite ijwi novuga yuko ijwi rimeze neza ijwi kabisha riryoshe kuva brother mbega abana gute bro abana kwiga ngoma je naho kobwa tuvugana man wapi basi feedback kuba demo ngoma yawe say yes bro feedback ku bakobwa zabaye mbi nyinshi uko ngira muca muzumva kuko rya ndirimbo yarabisubiraba ntabwo yaraba bakobwa en general bose ndirimbo hariho naririmbiye umwe numva byatumye ndonka feedback mbi ku bandi bakobwa sasa kuvuga ati hariho naririmbiye yes nivyo urafise wayirimbiye mbega brother kugira iya idea ikuza mvuga ati reka ndirimbire Miss Burundi brother bro narabivuze man narabivuze zari inzozi ni ibintu narose gusa tu nza kwikangura mu gatondo numva urukundo rwanjemo narose tsiri mu rukundo nawe nyuma bima inspiration nyene yo kumva no bishira mu ndirimbo hama nka kuko numva umenga kumwandikira kumubwira yuko naraenda murota numva umenga ni ibintu bidafise sense niyo mpamvu nacinye kubicisha mu ndirimbo kugira ubutumwa umushikire vyoroshe
yeah. Oh yes, kumara gukubita no new song say yes. Brother, ni ndirimbo novuga yuko iri kiravugisha abana amajambo menshi, nimba ukoresha Facebook, nimba ukoresha YouTube, ni ndirimbo novuga yuko ku mpande zose ihagaze neza, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook page, ama post menshi agenda garuka ku ndirimbo ya Epidey winner yise say yes. Brother, mbega wewe yakiriye gute kubona indirimbo yawe iri kirakigwa mu buryo bumeze guca? Yeah, novuga niyo ndirimbo iri kira yasumbije izindi ku trendinga ngirana kubera nyene sinzi byari ariko tu niko karirimbo mfise novuga ko noshira imbere y'izindi ngerageje kuraba ku mpande zose, ku mpande za YouTube cyangwa ku maradiyo kinike ma feedback comment niyo ndirimbo iri kuri class izimbere y'izindi. Yeah, so navyo ni ibintu by'amateka sana. Mbega ku ruhande gwa Miss novuga yuko ni ibintu bitoroshe brother. Mbega uri muri studio warumva yuko indirimbo kabisa iza gukora umutima? Yeah, indirimbo na no yani nanditse story y'ivyo nabonye, niyo mpamvu ntabwo numva ko ari ko yoba hit. Yani indirimbo nanditse nka message nayo indirimbo nubwo itari kuba hit ariko ubutumwa bugashikira uwo bwari bugenewe. Ijya ni nka message narongikiye umuntu tu. Yeah. Indirimbo yamaze gusohoka umvise yavuze yuko ari nka message yarongikiye umuntu. Brother, mbega uwo waronyirungikiye bimeze gute brother? Yeah, umuntu nayirungikiye Miss Livia. Ubutumwa bwaramushikiriye, arashira ko na comment yarishuye kuri YouTube. Yarishuye gusa bivanye ngira nuko yabonye cover y'indirimbo yayo yambaje ngo impamvu nakoreje picha yiwe ntari musavye. Nivyo ngire ngaruke ko reka mbanze some novuga yuko amwe mu majambo Miss yanditse bivanye n'indirimbo ya Epidey winner yagiye hanze kuri Severance. Why kwereki kuri Severance? Ya kuri Severance kubera ko ujya munsi niwo munsi novuga ujanye n'ibintu by'urukundo, niwo munsi natoye no message yanje yoshika n'ingoga. Ya kubera abantu bose abari mu mitima yabo abari ibintu by'inkundo abari umunsi wo hejuru w'urukundo, niwo munsi nawe navuze ati nanje reka nserure ikiri ku mutima ndabikije mu ndirimbo kandi ndabicishe kuri uno munsi, niho ngira ubutumwa buza gushika neza. Kandi nararyohewe cyane mbonye yashize ko comment uko byanyeretse ko nawe ngira sinzi ukuntu byagenze nyene byaramushikiriye mbona nawe yanyereze ko yayibonye. Yeah. Yes, bakuzi ba Mijo Talent TV wamaze kuvyumva n'indirimbo ya Epidey winner yise say yes. Nimba utarayira bagenda kuri YouTube channel yiwe ni Epidey winner, uje kuraba indirimbo say yes, ukole like, ukore na subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umuririmbyi w'umurundi. N'umuririmbyi novuga ko afite talent idasanzwe kabisa. Ribaza tugitangura wumvise ijwi, mbega ijwi bro, yuri kuriyumvira ko ijwi ryawe man we brother urasaza abana bro, ibyo by'abana reka gusura kubivuga man. Basaza ba ijwi ryawe risaza abantu b'abahungu abademoni. Reka bro. Yawe afite ijwi ridasanzwe ndibaza wavyumvise mu ntango. N'umuririmbyi novuga yuko afite tala, afite impano novuga yuko idasanzwe ariko arabikora fresh. Yari yaduhaye indirimbo yise say yes. Yes, ni indirimbo yashoye kuririmbera umwe mu ba Miss w'igihugu novuga yuko yahirimbiye umuntu adasanzwe kabisa. Uri Miss urazi ubura umuntu ukomeye sana. Yes, ni Miss rero amaze kumva iyo ndirimbo y'uwo musore yashoye kwandika avuga ati uririmba neza cyane, courage mais vraiment no je ne comprends pas la raison yo gukoresha foto yanje utambwiye. Brother, mbega amaze kwandika ijya post nk'umuririmbyi kandi ari washatse kuha message wabyifashe mu gute mbega wakoze? Ya cyambere cyo byanyeretse yuko message yashitse, ni comment yanyeretse yuko message yashitse kandi ibintu yavuze ngaho ntabyo nitayeho kuko cyo nitaye ku comment gusa yanyeretse ko yani iyo ni intambwe novuga yateye byaranshimije sana. Ngira izindi mu ntambwe igihumbi yateye imwe, izindi amajana 999 izo ngenda zitere ya ngenda zitere kandi yarahejeje gusa nubwo atamvugisha asigaye hanje ariko nawe harasigaye iwe hato asigaye kumvugisha no ndacarindiriye. Ntabwo aranyandikira ikintu ndagisubiramo, ntabwo ndifuza ko anyandikira cyane, ndifuza nimero yiwe izo bampaye ngira sizo namwandikiye message ntiyanyishuye. Ndindire yanyandikire nyamba uri kuraraba no interview n'umugenzi wiwe
muhayirabe hanyuma agira icyo avuze no kuri. Mbega umunsi wabonye yakwandikiye cyangwa se umunsi yagutelefone brother uziyakwira gute bro uwo munsi? Numva ko amateka n'amateka kuronka uku yani ni nko gukundwa n'ukunda ya hazoba nkunze burya ya jendi ndavyizeye ko azonyandikira kandi vuba cyane ya agutegetse ati kugira dukundane bro heba umuziki brother muri uwo mwanya uhitamo basi ya bro Ewana nditeguye kuri icyo aricyo cyose ariko yani no kuri icyo aricyo cyose kubwiwe ya tayari uri tayari gukora kila kitu cyose. Yes. Urukundo ni rube man bro. Kundo gwagusajije. Zwaruzi man. Kundo ni rube cameraman. Naona ujama. Wabwiye heba umuzika cyawuheba bro. Ndashaka kwaza ni Epidey novuga ko afite indirimbo nyinshi ziri romantique bro. Ndashaka utwongera kandi ga freestyle gusa uririmbire ujya nyine waririmbiye tu. Nkongera kandi mbwiye ati nimba ari ndagutegereje. Nimba ari nene. Bro. Hapana ibindi gatoya basi bro. Akandi gatoya nimba ari ndagutegereje. Bro ubu sindi muri mood yo kuzana ama freestyle. Mbazi ndi basi indirimbo waririmbye ko nyene tu. Iyo ndiri narimbiye miss canke basi Ketina mugabo ucushanja izina. Oh, baby just relax nari kumwe nawe I fell in love yeah. Fatuku woko betku bakubwami bw'urukundo one love be my wife thank you to make me laugh yeah one love be my wife oh thank you to make me laugh yeah jengukunda bimudakeka jewe nshaka twubaka amateka baby oh can you love me live ya cause I love you live ya do you love me baby cause I love you so. Ona cameraman kanurawa cameraman yasiziriye sasa bro kora tala bro simani idasanzwe man brother mbega uri kurasenga ni kihe kintu urusenga uvuga ati kabisa ku mpano yawe idasanzwe ni kihe kintu urusengera bro? Ya ni nsengera ko cyane nsengera abafana baguhire babe benshi kandi bakobeze bansupportinga nzoshike kure cyane kabisa. Nimba uri umukozi w'umuziki ndundi kabisa nibaze ko ukwiye gushigikira iyi mpano kugira ngo akomeze gutera imbere. Kumushigikira nta kundi ni gukora subscribe kuri channel yiwe ya YouTube ni Epidey winner kuva kwa Clovis muri Agape Record. Ni studio nanye novuga ko irikira bikora fresh irikira kora neza irikira zamura zimwe mu mpano novuga ko zari zinyegejwe. Brother umwaka rero wamaze gutangira twherukana mu mwaka uheze ndashaka kugira ikintu by'abakunzi ba mbega uno mwaka uri kuri abategurira iki brother ibintu kabisa uvuga ati uno mwaka munyitega ya no mwaka munyitege sana nubwo dupanga ivyacu Imana nayo igapanga ivyayo nta womenya ariko tu umuntu ahari ivyo yaba yateguye gukora no mwaka munyitege ibikorwa byinshi sana kurusha indi myaka novuga uno mwaka w'ibikorwa urana ko ntanguye kare ntanguye mu ntango zawo nikuvuga zogera mu 12 ibintu bigeze kure sana kandi ndabona abafana bijukiye kunkurikirana kandi babandanye uko nyene kuri YouTube biko bigenda bien kuba subscribers ndiko ndabaronka benshi views ziko ziraduga ni bien sana ya bakomereze ngaho ibintu bizogenda umwaka uzohera ibintu bigeze kure ya umwaka uzohera uri cyamamare bikorwa byo ni byinshi sana nubwo bitaba byoroshye nyine ariko turagerageza tukabaryohera ya kabisa ati bikorwa ni byinshi. Mbega inyuma y'indirimbo Say Yes acakurikira yihe bro y'urukundo ya show bitugari ya nyuma ya Say Yes azokurikira indirimbo yani azokurikira indirimbo nibajije kuri response nahawe apana feedback ya inyishu azoma wona yandikiye nzosha nandika indirimbo akoze niyanyankira nzokwandika indirimbo kandi niyemera naho nzokwandika iyindi nikuvuga ndindiriye agira icyavuze kugira
ndabahe yindi ya ariko nibaze yuko abarimvyi ngo ntimwigera munanirwa bro ntavyo kukunanira man ndazi ebana oya ntitugira tunanirwa abaririmbyi ibintu bizocamwo tu hasi hejuru ya ko tayari mazoca ukora igikwe oya nta gikwe teri ya guteri vico iyo naraditeye gusa nuko na would you marry me gusa sindaronka inyishu ni Epidey wina murimvyi w'umurundi ariko arabikora fresh akeneye support yawe kugira ngo akomeze gutera imbere nimba uri umukunzi w'umuziki ndundi nibaza yuko utegeze gukora subscribe ku muririmbyi ariko arakora fresh afise impano idasanzwe nibaza wumvise no murivyi novuga ko afise ijwi novuga yuko ritangaza benshi yarimbye indirimbo novuga yuko idaswata kandi itegezo kundwa n'abantu benshi support yawe re irakeneye kugira ngo ukomeze kumuteza imbere ni Epidey wina kuri YouTube kora subscribe kugira ngo umuteze imbere bro tumera nk'abasoze rero akajambo kanyuma ubwira uwaririmbiye say yes bro ya akajambo kanyuma sinovuga byinshi tu gusa novuga yuko vraiment araba nkure muri ibi bintu agira icyo avuze yanke basi canke yemera ariko ave mu gacerere ya agira icyo avuze ave mu gacerere yanke cyangwa yemere tu ariko wavuze yuko mutigera munanirwa nitugira tunanirwa ni kuvuga ndizeye ko azokwemera yes kabisa abakunzi bawe cyangwa se abafanzi bawe nawe gira akantu kanyuma wabwira abafana banje cyambere cyo ndabakunda sana kuko ni mwebwe mutuma tugira kure kandi mubikora bien sana biko muradushigikira ndabasaba rego gurushirizaho kudukurikirana muguma musupportinga ya yego bro reka ndagushimira bro kubona waduhaye time nabwira ati big up sana wakoze kuduha time nabwira ati uri umuntu w'agaciro cyane brother komeza utere imbere asante sana yes bakunzi ba Ivyutamenye TV wamaze kuvyumva atwari kumwe na Epidey wina umuririmbyi ariko arakora neza akeneye support yawe kugira akomeze gutera imbere yes waravye iyi interview ntibagire gukora subscribe kuri channel ya Epidey wina ntibagire gukora subscribe kuri Ivyutamenye TV wowe wabikoze kandi ubwira ati big up sana wotarabikora please bikore right now yari Mr Radio kuri micro ya Ivyutamenye TV we love you so much dusubire ubutaha ciao Mr Radio Epidey wina we love you so much